Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali na FM 93 n'ibice 3 Karongi. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi. Abarundikazi bicuruza mu mujyi wa Uvira bafite ikibazo cy'umutekano gikomeye. Ajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga cyane n'ibitamburisho byose agenda bitwara. Uyu ni umurundikazi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'umutekano za Uganda ziryamiye amajanja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU baburiye guverinoma ya Uganda ko Al-Shabaab yo muri Somalia ishobora gukora igitero cy'iterabwoba i Kampala. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu w'ingimbi w'imyaka 14 y'amavuko yaraye arashe mu ishuri ryisumbuye muri leta ya Georgia iri mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu 4. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Tubanzirize kuyo hirya no hino ku isi na Eugenie Mukankusi. Abantu 4 ejo bahitanywe n'amasasu ku ishuri rikuru rya Appalachian muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru muri icyo gihugu bivuga ko usibye abo 4 bishwe, abantu benshi bakomerekeye mu irasa ryabereye kuri iryo shuri riri mu mujyi wa Wenda. Abashinzwe umutekano basobanuye ibyabaye bavuga ko hari benshi bakomeretse ubwo barimo guhunga. Umuntu ukekwaho icyaha arafunze nk'uko ibiro bya sherifu wa komine Barrow yabivuze mu itangazo. Mu kiganiro gito yagiranye n'abanyamakuru, sherifu Judd Smith yaragize ati: "Ibyo tubona inyuma yacu uyu munsi ni igikorwa cya sekibi." Smith ntabwo yemeje ko abantu bishwe, gusa yavuze ko hari inkomere nyinshi muri uko kurasa. Umuvugizi w'amashuri yo muri komine ya Barrow yavuze ko ibintu bisa n'ibyasubiye mu buryo kandi ko abanyeshuri boherejwe iwabo hagati mu munsi. Amakuru ya televiziyo ABC yasubiyemo umutangabuhamya umunyeshuri Sergio Caldera avuga ko yari mu isomo ry'ubutabire ubwo yumvaga urusaku rw'imbunda. Caldera ufite imyaka 17 y'amavuko yabwiye ABC ko umwarimu we yakinguye urugi, undi mwarimu akirukira mu ishuri imbere aje kumubwira ngo avunire urufunguzo mu rugi kubera ko hari umuntu warimo kurasa. Amashusho ya televiziyo yafatiwe mu kirere yerekanaga imodoka zitwara abarwayi hanze y'icyo kigo cy'ishuri ryisumbuye. Televiziyo CNN yavuze ko yiboneye umurwayi ashyirwa muri kajugujugu yari yururukiye kuri iri shuri. Perezidansi ya Amerika mu itangazo yavuze ko Perezida Joe Biden yavuganye n'abanyamakuru iby'irasa kandi ko ubuyobozi bwe buzakomeza gukorana n'abayobozi bo ku rwego rw'igihugu, urwa leta n'abayobozi bo ku nzego z'ibanze uko bazarushaho kugenda bamenya andi makuru. Amakuru aturuka mu Butaliyani no mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravuga ko abantu 7 batabawe, abandi 21 bakaburirwa irengero mu nyanja nyuma y'uko ubwato bw'abimukira burohamye ku nkombe z'ikirwa cya Lampedusa. Abarokotse 7 n'abenegihugu ba Syria babwiye abatabazi ko abana 3 bari mu baburiwe irengero. Abo barusimbutse barokowe n'urindi inkombe z'inyanja kandi bavuze ko ubwato barimo bwari bwahagurutse muri Libya mu minsi mike ishize butwaye abantu 28. Nicola Del Alciprete, umuhuzabikorwa w'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF mu Butaliyani, yamaganye iyi mpanuka y'ubwato ku nkombe za Lampedusa. Uyu muyobozi yanditse ku rubuga X ko benshi mu barokotse bavuze ko babuze abo mu miryango yabo. Ati: "Turaho impanuka yabereye n'itsinda ryacu riri mu kazi." Hagati mu nyanja ya Mediterane ni imwe mu nzira zihitana abimukira benshi ku isi. Nk'uko OIM, ikigo cya ONU gishinzwe abimukira kibitangaza, abimukira barenga 2500 barapfuye, abandi baburirwa irengero bagerageza kwambuka inyanja mu mwaka ushize. Naho muri uyu mwaka kugeza kuwa 2 bari bamaze kuba 1047. Imibare iheruka gutangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu y'Ubutaliyani yerekana ko abimukira barenga 43,000 bageze mu Butaliyani muri uyu mwaka wa 2024, umubare uri munsi y'indi myaka yabanje. Radiyo Ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Umusirikare w'inzobere mu kurwanira mu mazi w'umunyamerika afungiye muri Venezuela aho yari mu ruzinduko rwe bwite nk'uko abategetsi 3 ba Amerika baraye babitangaje. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Abategetsi ba Amerika batangaje ko umusirikare yahagaritswe muri Venezuela igihe yari muri ico gihugu mu rugendo yagize ku giti ciwe. Impamvu yatumye atabwa mu mvuto ntiramenyekana. Televiziyo ya Amerika CNN niyo yatangaje ubwa mbere ayo makuru y'ihagarikwa ryiwe. Imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Venezuela ntimeze neza na gato muri iki gihe. Leta zitari nke zakurikiranye muri Amerika zaragerageje kuremera leta ya Venezuela kugira igwanye bikomeye ikibazo ca ruswa. Venezuela yaratunganije amatora mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka, yamara leta ya Perezida Biden ntiyemeye ivyavuye mu matora yagumije ku butegetsi Perezida Nicolas Maduro. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu kwezi k'umunani bwavuze ko Nicolas Maduro n'abamuserukira bivye amatora batangaza intsinzi bataronse, bongera babandanya igikorwa cyo gukandamiza abatavuga rumwe nabo kugira babandanye kugumana ubutegetsi. Ubwo bushikiranganji bwaragabishije abanyamerika kutagendera Venezuela kubera gupfunga abantu mu buryo budaciye mu mategeko hamwe n'iterabwoba birangwa muri ico gihugu. Isosiyete y'indege y'igihugu cya Senegali ejo kuwa gatatu yatangaje ko izahagarika ingendo zerekeza mu bihugu 7 guhera hagati muri uku kwezi kwa 9 mu rwego rwo kuvugurura imikorere mu gihe zinengwa gukerereza abagenzi. Air Senegal izahagarika ingendo ziva Dakar zerekeza i New York muri Amerika kuva ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 9, izerekeza Milan mu Butaliyani, Libreville muri Gabon, Douala muri Cameroon na Barcelone muri Espagne guhera ku ya 20 y'uku kwezi, na Marseille na Lyon mu Bufaransa kuva ku ya 22 y'uku kwezi kwa 9. Ku rubuga rwa Facebook, iyi sosiyete y'indege ya Senegal yavuze ko iki gikorwa kigamije guhuza ingendo zikarushaho kugenda neza. Ibyo bibaye mu gihe Air Senegal ihanganye n'abagenzi bahora binubira gutinda kw'indege zikora ingendo imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose harimo YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, no kuri internet wa3.radioyacu.voa.com. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye Uganda kuryamira amajanja kubera ko abaterabwoba ba Al-Shabaab bashobora kuyigabaho igitero. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi uri Kampala. Urwo n'uruja n'uruza mu mujyi wa Kampala. Iyo utemberereyemo ubona ko nta kinini cyahindutsemo mu bikorwa bya buri munsi kuva aho ayo makuru yatangarijwe mu mpera z'icyumweru gishize. Icyakora ikigaragara ni uko umubare w'abashinzwe umutekano wongere mu mujyi n'imyanya bari badasanzwe babamo nko mu masoko. Umujyi wa Kampala ntabwo ari ihuriro ry'ibikorwa by'ubucuruzi muri Uganda gusa, hanahurira abacuruzi baturuka mu bihugu byo mu karere. Ni umujyi kandi ubamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo, amanama mpuzamahanga, ukanaba n'icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kampala yatangaje ko bafite amakuru yerekana ko hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba cyane ahantu hahurirwa abantu benshi nko mu mazu manini y'ubucuruzi, ahakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo, ku mashuri n'insengero. Amerika yaburiye kandi abaturage bayo kwirinda aho hantu bakaba maso buri gihe. Polisi ya Uganda ivuga ko aya makuru atari mashya kandi ko buri gihe bahora biteguye, ariko iragira inama abaturage kurushaho kuba maso no gushiraho ingamba z'umutekano zikaze ahantu hose. Kituma Rusoke n'umuvugizi wa polisi. It is true there is a terror threat. Ati hariho iterabwoba rwose, ariko buri gihe ryahozeho. Kuba Uganda iri ku isonga mu kurwanya iterabwoba, ni ngombwa ko igihugu cyacu gihora cyiteguye. Abantu bagomba guhora bari maso, bitabaye ibyo bazagira ibibazo. Amaduka manini agomba kwiyongera mu kubungabunga ingamba z'umutekano. Kwinjira kw'abantu mu myanya yose ihurirwamo n'abantu benshi bigomba kugenzurwa. Access control. Igisirikare na polisi barimo gukora ibikorwa bihuriweho kugira ngo bashobore guhagarika iryo terabwoba. Iyo ugeze ahantu rusange hahurirwa abantu benshi nko mu biro bya leta, za kaminuza, parike za bisi hamwe n'amasoko manini y'ubucuruzi, abapolisi n'abasirikare nibo baharinze. Aho tuvuze hari hasanzwe harindwa n'abashinzwe umutekano bigenga. Mu myanya imwe n'imwe bagaragaye bakoresha imbwa zirinda umutekano zihunahuna muri iyo myanya n'ibintu biyirimo. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kuraije yabwiye abanyamakuru aho inkomoko y'iryo terabwoba ituruka.
The threat being referred to by the US alert emanated from Al-Shabaab. Ati iterabwoba rivugwa na Amerika rituruka kuri Al-Shabaab. Turabizi kuko bahora babangamira igihugu cyacu. Kuba dukekeka ntibisobanura ko ari nta terabwoba rihari. Ariko nanone ntitwakwirengagiza ibyo abanyamerika bavuga kubera ko dufatanya mu ntambara yo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Amakuru batubwiye ahuye n'ibyo twari dusanzwe tuzi. Kurajya avuga ko iterabwoba ritazatuma igihugu gitegeka ko akazi gahagarara, ariko aburira abaturage uburyo bakwirinda. The best thing is not fear, because that's what the terrorists look for. Ati ndashaka kubwira abaturage bacu ko ikiza atari ugutinya, kuko ari byo abaterabwoba bashaka. Baba bashaka gutera ubwoba mu baturage. Turabizi kandi ni ikibazo duhora twiteguye. Bityo rero turasaba abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano. Buri muntu akamenya umuri hafi uwo ari we, aho avuye n'icyo atwaye. Abantu ntibemere kuba hafi n'imifuka itagira ba nyirayo. Naho ntushobora kuvuga ko ngo yuko hari iterabwoba twihishe mu mazu yacu. Oya. No. Kuwa mbere inzego zishinzwe umutekano zafunze imwe mu masoko manini i Kampala ryitwa Chinatown kubera ko ritari ryujuje ibikenewe byose byo kurinda umutekano, byashoboraga gushira abaturage bajayo mu kaga. Kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ubucuruzi bwemeje ko bwujuje ibyangombwa by'umutekano kandi ko bagiye gusubukura ubucuruzi. George Fili ni umwe mu bayobozi b'icyo kigo cy'ubucuruzi ca Chinatown. Ati twagerageje gushyiraho no gukurikiza amabwiriza twahawe na polisi kugira ngo ducunge umutekano w'abantu binjira. Tugiye kandi gukoresha imbwa zihunahuna kugira ngo dusuzume ahantu hose mu rwego rwo kwirinda iterabwoba. Ahandi hantu nka parike za bisi, abagenzi n'imizigo yabo barimo gusakwa n'utwuma tw'umutekano mbere yo kwemererwa muri bisi. Uganda yari isanzwe ihanganye n'ibindi bikorwa by'iterabwoba rituruka ku mutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Uganda zimaze hafi imyaka 3 zihiga abarwanyi bawo zifatanije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uganda kandi imaze imyaka 17 ifite ingabo zirwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia. Iyo mitwe yombi yagiye ibitero by'iterabwoba kuri Uganda mu bihe bitandukanye, byahitanye batari bake, yihorera igisirikare cya Uganda kuyirwanya. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ijwi rya Amerika tukiri muri Uganda, Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga ejo kuwa gatatu. Yari yaraye mu bitaro ijoro rimwe. Muribuka ko ejo bundi kuwa kabiri yakomeretse, avuga yuko polisi yamurashe isasu ku kuguru. Ibindi Diane Nini ntazwe. Imbere yuko Bobi Wine ava mu bitaro vyitwa Zambia ku murwa mukuru Kampala, yarayemwo ijoro rimwe. Abamuburanira bari babwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko abaganga bari bavuze ko bategerezwa kumubaga kugira ngo bamukuremwo ibisigarira vy'ivyamwinjiye mu kuguru bivuye ku gisasu kirimwo ivyuka bikoroza amosozi. Umugambwe wiwe n'abamuburanira bemeza ko abapolisi bamuteye kandi ku bushake. George Musisi aburanira Robert Kyangulanyi yamenyekane ku izina rya Bobi Wine yavuze ko uwaburanira yatoye mitende. Itangazo polisi ya Uganda yasohoye mu kanya rigira riti Robert Kyangulanyi yari yatumiwe na Musisi amuburanira mu birori vy'umuganuro vyabereye mu karere ka Mulindo kari ku birometero 200 uvuye Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Ari mu nzira atahuka, we nabo bari kumwe bava mu muduga batangura gukora ico polisi yise imyerekano. Igipolisi kiti twarababujije ariko banka kumva, babandanya kwiyerekana bazibira ibarabara, gutyo baba baradusomborokeje. Igipolisi ca Uganda kikabandanya kuvuga ko gifise amasanamu yerekana abayoboke ba Bobi Wine bariko batera amabuye abapolisi, bongera baburabuza abaca mw'ibarabara, bakora n'ibindi bikorwa bashize mu murwi w'ubugumutsi. Itangazo ry'igipolisi ca Uganda Ijwi rya Amerika dufitiye kopi gemeza ko umwe mu bapolisi 3 baba barakomerekejwe n'amabuye y'abayoboke ba Bobi Wine aremvye. Rivuga kandi ko bamenaguye imodoka 2 z'igipolisi ca Uganda. Umugambwe wa Bobi Wine n'abamuburanira barahakana ivy'igipolisi kibagiriza. Bavuze ko abanyagihugu babonye Bobi Wine baca basidukana niyonka kumushengerera, abapolisi nabo baca babashwaramwo babamijaguramwo amasasu n'ivyuka vyokera. Bobi Wine ni nako guhava ava mu
muduga abaza abapolisi kibaye n'igituma barasa, bidatevye nawe baca bamurasa n'ibigirankana ku kuguru. Niko uruhande rwa Bobi Wine rubandanya kubivuga. Igipolisi co muri Uganda cemeye ko kigiye gutangura amatohoza ashingiye ku vyagirije vy'uko uwo munyepolitike w'imyaka 42 yoba yararashwe vy'ukuri, ariko kikavuga ko amatohoza azobanziriza ku kumenya icatumye haba urwo ruhagarara. Umugambwe wa Bobi Wine NUP mu mfunyapfunyo ukabusabire kurwa gihuta y'abanywanyi bayo 4 bafashwe kuwa kabiri igihe ibi vyose vyaba. Robert Kyangulanyi yamenyekaniye ku izina rya Bobi Wine azi imbere mu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Mu matora yo mu 2021 Bobi Wine niwe yarahanganye cane na Museveni mu matora ya President. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve muri Uganda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundikazi bicuruza mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe cyane n'umutekano wabo. Bamwe muri bo baricwa nk'uko umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira abitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye. Ibi aba bagore babitangaje nyuma y'iminsi 3 uwitwa Esther Nizigama yikiwe mu nzu n'uwo bari baryamanye. Ijwi rya Amerika risura aba bakora umurimo wo kwicuruza ahazwi nko muri Kirondolondo, muri 565 ndetse no mu Parc des Princes. Bamwe muri bo twasanze bategereje abagabo, abandi nabo bari mu kabari banywa inzoga, mu gihe abandi nabo bari hanze y'ibyumba bararamo bari kwisiga amavuta na poudre. Hari nka saa 4 za kumanywa. Aba bose bahuriza hamwe ko batewe agahinda n'urupfu rwa mugenzi wabo wishwa nizwe ndetse ategwa ibyuma mu ijoro ryo ku Cyumweru. Shugwe Fani ari mu kigero cy'imyaka 25, akorera umurimo w'uburaya mu mujyi wa Uvira uri mu birometero 7 uvuye ku mupaka w'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryamusanze muri Kirondorondo, yemeza ko uyu ari umukobwa wa kabiri abagabo bishiye muri uyu murimo w'uburaya muri uyu mwaka. Umubabaro dufise twebwe batubwiye ko yamafire ku hoteli haruguru yaho twari tuba. Umva yajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose, ni telefone agenda bicaye n'ibitamburisho byose agenda bitwara. Muri uyu mujyi wa Uvira urimo abarundi babarirwa mu bihumbi bakora imirimo itandukanye. Abakora uburaya bashimangira ko ari bo bahohoterwa cyane mu murimo wabo wa buri munsi, kuko utishwe arakomeretswa cyangwa se akambugwa amafaranga n'amatelefone. Uyu mukobwa utashatse ko tuvuga amazina ye ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Twamusanze aho akorera uburaya muri Kirondorondo afite ibikomere ku itama yaratewe n'umugabo. Baradukubita katugirira nabi, hari umwinjirana ntagure n'amafaranga, utagize Imana ngo yaguha imbere yamusavye akagenda gukubise nyene akakonona, uhamugatabaza abagenzi bawe bakagufasha. Hano ufite inkovu kwitama no mu gahanga, byagenze gute? Nkubise twagwaniye muri shamba, ndashaka ndongora atambaye kapote. Clementina Kimana amaze umwaka akora uburaya muri Uvira, avuga yuko yavuye mu Burundi yaje gushakira imibereho muri Kongo kuko ariho hari amafaranga menshi ugereranyije no mu gihugu wakomokamo. Hari igihe dushobora kuburana abo bagabo tugakorera nka 5 canke 10 gutyo, ubabonye hari igihe ukorera na 200 gutyo. Ico twosaba je nakivuze nuko mwodukingira kuko ntituburi busubire mu Burundi. Ubu mu Burundi n'inzara iriyo irahinda, n'abariyo baragowe nka jewe mperukayo je naje hirya yejo. Vraiment nabonye arakaga. Ico dusaba nuko mwoduha uburinzi baze baradukingira, natwe batwubaha abo bagabo babone ko natwe turi abantu twaje kurondera ubuzima. Aba barundi basaba leta ya Kongo kubarindira umutekano kuko bahohoterwa uko bwije nuko bukeye. Bagaragaza kandi ko niyo habaye umusako bafatwa bagafungwa kandi baba bafite ibyangombwa bibaranga. Icyambere twasaba twebwe dukurikirana ko turi abantu nk'abandi kuko ibihugu nakubwiye ko bitemberanye. Abarundi baremwe n'Imana kandi n'abakongomani baremwe n'Imana. Kurenganywa birabaho kuri twebwe kandi ushaka ugende no mu Burundi igihugu tuvamo, bobo ntibabagira nk'uko batubwira twebwe. Gusa nubwo abo barundi bafite ikibazo cyo guhohoterwa, bemeza yuko bafite n'ikibazo cyo kutagira amakuru ahagije ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende bwibasiye aka karere bakoreramo. Uyedwe nitubitinye ibyo bihara by'inkende biza ku bucafu, ku bantu bifata ubucafu. Wowe ugiye urya utuntu twawutoya twose utakaravye ni woge, ukagenda gukorakorana n'abantu ukajya udakaravye. Iyo rero nizo zangwara ziza zibyaduka ziza ku muntu.
ivyo byo byandurira mu mbonano mpuzabitsina hoho mama abantu bazohera ari benshi. Mari Mitila Ponga ni umuyobozi ushinzwe uburinganire ndetse ukurikiranira hafi izi ndaya zo mu mujyi wa Uvira, avuga yuko ababajwe n'abo bakobwa bagenda bicirwa mu mirimo yabo bakora kandi ariyo yari batungiye imiryango. Gusa uyu mubyeyi yemeza yuko amatohoza bakoze nyuma y'imfu z'abo bakobwa basanga ziterwa n'ishari bagirana hagati yabo bapfa abagabo. Ya kwanza kuko complicité ya bo benyewe les femmes professionnelles de sexe. Icya mbere hari ukugambanirana hagati yabo ubwabo kuko bafitanye amashyari. Bamwe bavuga ko uyu uvuye i Bukavu, i Bujumbura, mu Rwanda ndetse n'i Kalemi aribo abagabo bakunda kandi yabatwaye isoko, bityo bagakoresha amabandi kugira ngo babavanireho uwatwaye abagabo. Tugera ku buyobozi bukuru bwa polisi yo mu mujyi wa Uvira banze kugira icyo bavugira kuri mikoro zacu, ariko bemeza yuko nyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa w'umurundikazi bari gukora amatohoza kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rwiwe bashikirizwe ubutabera. Amakuru ava muri amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu mujyi wa Uvira, Baraka, Kalemi ndetse no mu bice bitandukanye bicukurwamo amabuye muri iyi ntara yerekana ko umubare munini w'abakobwa bakora uburaya bava mu Burundi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri YouTube ni kuri VOA radiyo yacu. Abanyafurika bazagura ryari imodokari bikoreye? Sosiyete yitwa Mureza Auto Company ikorera muri Afurika y'Epfo ifite umugambi wo kugera kuri iyi ntego. Frederic Nkundikije araduha ibindi bisobanuro. Tatenda Mungofa afite imyaka 36 aba mu gihugu ca Zimbabwe, n'umwe mu batanguje ihinguriro ry'imodoka rifise icicaro muri Afurika y'Epfo. Imodoka nyinshi zigendeshwa mu bisagara vyinshi vyo muri Afurika zikorerwa mu Buyapani, muri Korea canke i Buraya. Tatenda Mungofa avuga ko ashaka guhindura ibintu. Mungofa agira ati, My dad was a mechanic and I grew up with a passion. Data wanje yari umunyamwuga akora imodoka, ari naco catumye nkunda imodoka. Naramubonye akora imodoka nyinshi, nja ntangura kwiyumvira ivyo nokora kugira ntangure gukora imodoka. What would it take to actually create the car? Mungofa yaciye atanguza ihinguriro rya mbere ry'imodoka mu gihugu ca Afurika y'Epfo ryitwa Mureza Auto Company, fadikanije n'abanyafurika y'Epfo babiri. Mu rurimi rw'Igishona izina ry'iryo hinguriro rivuga idarapo. Mungofa yabanje gucapa izo modoka imbere yuko azikora akazishira ahabona, yamara ngo ntivyari vyoroshe nk'uko avyivugira. Agira ati, The journey to get to this point has not been easy. Iki gikorwa duhejeje kurangura nticari coroshe. Igikorwa cyo kubaka no gukora imodoka kirateye akoba. Muri Afurika ni gake wumva umuntu ariko agerageza gukora imodoka, ikibagiwe coco ni ukumva ijambo gutanguza ihinguriro ryo gukora imodoka. Nkuko ishirahamwe ryo mu gihugu ca Zimbabwe rijejwe kugenduza ibiharuro ribivuga, igihugu ca Zimbabwe co kimwe n'ibindi bihugu vyo muri Afurika gihanze amaso ibihugu nk'Ubuyapani n'ibihugu vy'Uburaya mu bijanye no kwinjiza mu gihugu imodoka kigurira hanze ziba zaragendeshejwe. Mu ntumbero yo gushikira umugambi wo gukorera imodoka mu gihugu, leta ya Zimbabwe yarafashe ingingo ziririza gusubira kugura imodoka zishaje zirengeje imyaka 10. Ubushikiranganji bujejwe amahinguriro n'ubudandaji buvuga ko mu gihe ayandi mahinguriro yateye imbere mu gushorera mu bindi bihugu ivyo ahingura, igitigiri c'imodoka zigurirwa hanze coco kiguma ciyongera. Nzovu arongoye ubushikiranganji agira ati, ntaco tutakoze mu ntumbero yo gukosora ico kibazo. Mu gihe ibintu dushorera hanze biguma bigwira, n'ibintu tugurira hanze navyo nyene birabandanya kwiyongera kurusha ivyo dushorera mu bindi bihugu. Mungofa avuga ko ihinguriro ryiwe ry'imodoka rizoshobora gukora imodoka zikwiye igitigiri kizahora zigurirwa hanze, kandi azobikora afatikanije n'abahinga bo mu karere. radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve muri Afurika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida bombi b'amashyaka abiri akomeye, Kamala Harris w'abademokrate na Donald Trump w'abarepublikani, bazagira ikiganiro mpaka cyabo cya mbere na mbere kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora, Geoffrey Mutagoma aratubwira uko barimo bakitegura. Uko umunsi nyirizina w'amatora muri Amerika ugenda wegereza, niko abakandida ku mpande zombi bashishikajwe no kwigarurira imitima y'abazatora.
umukandida wa Republikani Donald Trump yibanze cyane ku ngingo irebana n'ubukungu bwa Amerika no gusebya uwo bahanganye. Dore ibyo tuzi kuri mugenzi wacu Kamala Harris. Ntiyitaye ku banyamerika, cyane cyane abakozi b'abanyamwete n'abanyamerika bo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse. Ntabitayeho. Ku rundi ruhande, abashyigikiye Kamala Harris bavuga ko Donald Trump ahubwo ari we wateje ingorane imiryango y'abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse, yongera imisoro bari basanzwe batanga mu gihe agabanya iy'abaherwe n'ibigo byabo by'ubucuruzi. Guteza imbere abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni intego izaranga ubuyobozi bwanjye. Aya ni amatangazo abamamaza Kamala Harris bahitisha kuri za televiziyo no ku mbuga mpuzambaga, akuyemo amasezerano ko nibamutora azabuza ibiciro by'ibiribwa ku masoko kuzamuka, akagabanya n'ibiciro by'amacumbi. Ikibazo kirebana n'iby'ubukungu ni ingenzi cyane muri aya matora. Abahanga mu bya politike basanga Kamala Harris akwiriye kukibandaho mu kwiyamamaza kwe. Uyu ni Hank Shenkoff. Agomba gusobanura impamvu abantu bishyura amafaranga babona ko ari menshi mu gihe bagura lisansi y'imodoka zabo, n'impamvu umugati urimo guhenda mu gihe ababikora mu nganda badaha agaciro gakwiriye idolari ry'umuguzi. Kandida Visi Perezida J.D. Vance wiyamamazanya na Donald Trump avuga ko gutora Kamala Harris bivuze gutakaza imirimo myinshi ku banyamerika. Mutekereze ku nyungu zikomeye zabo mu nzego z'imirimo zasenyutse muri iki gihugu, abantu bakijijwe no gutwara akazi kanyu mu Bushinwa. Abo nibo bashaka Kamala Harris. Uburyo bwonyine bwo kubatsinda no kubakumira ni ku isanduku y'itora muri uku kwa 11. Naho kandida Vice Perezida Tim Walz wiyamamazanya na Kamala Harris yemeza ko abademokrate bafite ku mutima abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse muri Amerika. Donald Trump na J.D. Vance bo babibona ukundi. Ikintu cyonyine bazi ku banyamerika bakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni ukubacuza utwabo aho kubishyura neza. Amahirwe yose bagize bayakoresheje mu kubashozaho intambara no gupfukirana ububasha bwabo bwo gufatanya kugabanyisha ibiciro. Mu gihe hasigaye amezi 2 ngo amatora abe, impande zombi ziraryana isataburenge. Ibipimo binyuranye bikorwa muri rubanda byerekana ko Kamala Harris ari imbere gato ya Donald Trump mu majwi mu gihugu hose. Umwe mu bazatora utuye muri leta ya Michigan, David Martinez, ashyigikiye Trump. Ni umunyamerika nyawe akunda igihugu. Ndibaza ko ashira imbere cyane inyungu z'abanyamerika kurusha uko ashira imbere inyungu ziwe. Ibyo akora byose biba bifise intumbero yo kugira uwo afashije. Becca Rush uzatorera muri leta ya Georgia we ashyigikiye Kamala Harris. Urabona, turi muri 2024. Dukeneye amaraso mashya, dukeneye ibishya n'ahazaza heza. Trump na Harris bakomeje kwiyamamaza. Mu cyumweru gitaha bazaba bitegura ikiganiro mpaka bazaba bahuriyemo bwa mbere kuwa 2 tariki 10 z'uku kwezi kuri televiziyo ABC ya hano muri Amerika. Nshuti banywanyi muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahise gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika. Mbifurije umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.